natwe turashika nk'uko mubibona turashobora kugira ibakwe turaronka titre ya deuxième dauphine nobabwira yuko mu ncamake ntivyari vyoroshe kugira dushobore kuronka iyi titre ni ibintu biba bigoye cane kuko baba bashaka umuntu aba ari professionnel umuntu azi kuratira igihugu ciwe vy'ukuri akavuga ati mbega mu Uburundi ni iki dufise iki twiratira iki mbega ugiye gurepresenta igihugu ugirepresenta gute kuva kera nkiri muto namye nkunda ibintu vy'abamisi nkaba mfise n'abavyeyi banyankuhaja bakambwira ati uzobishikako uzoba misi ni ukuvuga nabitanguye kuva kera nkiri umwana ndaba umumanika hama muri 2025 ndaja muri competition ya Miss TFL ca ndatorwa nka Miss TFL Globe 2025 igihugu c'Uburundi ubwa mbere na mbere nobashimira cane kuko baradushigikiye baratubaye hafi baba badufashije personnellement canke officiellement ndabakengurukiye cane hama nobatumirira kuza barashigikira abigeme bose bakiri bato baja muri mwe nano mahiganwa kuko biratuma igihugu cacu tuzoshobora kuzoshika kuri yambona kazoza y'ibihumbi 2040 ibihumbi 2060 umugambi wanje witwa Grandir avec dignité nuwo gufasha abana badashobora kuja kw'ishure kubera uburyo abana bagwaye ingwara kanaka kubera uburyo badashobora kwivuza kubarondera aho bari aho twebwe tutababona kubabera ijwi kubavugira kugira ngo nabo nyene bashobore gufashwa kuko umwana akiri muto ntushobora kumenya ngo azovamwo iki nibo Burundi bw'ejo ni kubarondera tukarondera n'ababafasha tukabafasha émotionnellement et psychologiquement kugira ngo abo bana nabo bashobore kugira akazoza keza personnellement novuga yuko ari intsinzi apana kuri jewe gusa ariko no ku gihugu kuko ni ibintu biba bisaba umuntu azi kuratira igihugu ciwe nk'uko nabibabwiye novuga ko ari intsinzi ku gihugu kuko abo twari kumwe ibihugu byose twari kumwe ubu barazi Uburundi ubu aho bari barafise ico batahukanye symbole y'u Burundi kuko twaragira échange umwe wese agatahana ico mu gihugu c'Uburundi ni kuvuga ubu bose aho bagiye barafise izina ry'u Burundi umwigeme wese ariko aradukurikirana kuri uno mwanya no mubwira yuko atokwicara yaba impano yaba amashure vyose bifatanye ubikore kandi vyose bizogenda neza ntiwicare ngo ejo hawe hari ubu uriko arahategura oya namba haguruka ukore kandi bizogenda neza nibaze yuko abigeme aribo nyene ubwabo bakwiye bagahaguruka bakaba aba femme leader bakamenya ati twege dutegerezwa gufata lokole dutegerezwa gufata igihugu cacu mu ntoke bakagenda kugirepresenta bagashikana novuga aho twege tutashoboye gushikana bagatahukana iryo kamba rya Miss Teenage Africa 2027 murakoze cyane ikibanza twaronse ni titre ya deuxième dauphine ni ikibanza gishimishije cyane nkuko nabibabwiye twe turi kumwe n'ibindi bihugu byinshi kubona twarashoboye kugira iryo bakwe tugatorwa muri batatu ba mbere ni iteka ridasanzwe ku gihugu cacu rero novuga yuko ni opportunité yasanzwe kuko bazohora badutumira nk'uwatowe ari uwo muri Ghana n'uwo muri Congo novuga yuko ari opportunité nziza yuko uzoja muri ivyo bihugu que ce soit mu ma conférence canke mu yandi ma activité ou bien mu ma compétition yandi bica biba beaucoup plus facile kuri visibilité y'igihugu cacu icambere na mbere novuga ndashimiye umurundi cyangwa umurundi kazi wese ahari yashoboye gufata akanya akantora nibaze yuko abenshi muri mwebwe mwarabibonye yuko amavote yari karabera en ligne abarundi baragerageje nobabwira ati mwarakoze cyane muze mwamanuye umutima ubwo bumwe nyene dushigikirana kandi bizogenda neza